Imana idukunda kandi twitwararika, turagukengurukiye muvyeyi kuntu waturaje amahoro, ukaba utwemereye kutugabira ino saha dushima dukenguruka nuhabwa icubahiro. Mu izina ryawe Yesu waturongoye muri rino joro, wabanye natwe, none udushikanye hano muri no ngoro y'amakoraniro dushima izina ryawe, nushishikare kubishimirwa. Turaguhaye kaze rero muri bino bikorwa by'uno munsi, ibikorwa bigira birangize uku kwezi kwindwi. Data wabanye natwe mu bikorwa byatanguye, none turakwinginze ushishikare kubana natwe. Turasabye ye n'ijuru ibi bikorwa by'uno munsi ntaba ari umwana w'umuntu abirongora, ariko wewe nyene abari wewe ubihagararira. Ibisigaye tukweretse igihugu cacu cyiza cy'u Burundi, uragihezagiranye n'ijuru ushishikare kugihereza imigisha. Mu izina ryawe Yesu niwe ufise byose mu maboko yawe, naco gituma turi kumwe nawe ataco twobura kandi ataco twotinya. Twongeye kukwerekanye nico bahira umukuru w'igihugu n'abamufasha bose, tukweretse inzego zose z'igihugu, turakweretse iyi nama nshinga amateka y'uno munsi. Data buja w'amahoro ni wewe wayitoranije, turasabye uzokwamenye n'ijuru uyihagararira. Ibisigaye ibikorwa byose wateguye uno munsi biragenda nk'uko wabishatse, hanyuma ubwiza bwawe bushishikare kuba hagati yacu. Data buja w'amahoro, iyi nama nshinga amateka izotange ivyamwa byiza. Urakoze kuvyumvise, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo uri mu ijuru, amen. Mana mushobora byose, Mana wamyeho, Mana uriho kandi uzamaho, Mana nyenimpuhwe n'imbabazi, ntuhabwe impundu ku isi no mu ijuru. Banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakozi bo mu nama nshinga amateka, banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa mwese batumire bahire, ndabaramukije amahoro y'Imana. Nk'uko muzi ko ari igikorwa twakoze hirya y'ejo, twari tukirindiriye ivyamwa vyaco rya tegeko règlement intérieur de l'Assemblée nationale ryari ryemejwe na Cour constitutionnelle. Twisunze rero ya dekare mukuru w'igihugu yadusaba yuko mu bikorwa tujejwe byo gukora muri iyi minsi harimo ivyo bwa mbere kwemeza iyo règlement, hanyuma hakabaho gutora bureau de l'Assemblée nationale. Twaya twisunga iri tegeko nyene règlement intérieur de l'Assemblée nationale mu ngingo yaryo ya 16 ivuga iti le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue 1 à 1 au scrutin secret. Les candidatures doivent être remises sous pli fermé au président de la séance.
Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux 2 premiers tours du scrutin, de nouvelles candidatures sont posées suivant le même procédé prévu à la précédente. Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin dont le président de la séance proclame le résultat. Iyo ngingo ya 16 yo muri règlement intérieur niyo tugireyo twisunge kugira ngo tubandanye igikorwa catuzanye kuva ku munsi wa mbere. Twisunze rero iyo ngingo tuca dusaba hariho murazi ko ibibanza hariho le président de l'Assemblée nationale, hariho le premier vice-président, le deuxième vice-président. Muri ivyo bibanza rero haza kwitoza nk'uko iyo ngingo ibivuga, twitoza nje ndimwo, twitoza mu kibanza kimwe kimwe. Hanyuma abitoza barandika, ni ibintu bica mu ibanga. Nibaza ko abo muri protokole babyiteguriye cyangwa bace bakira abaheza amabahasha mushiramwo amabaheze babituzanire hano. Rero imbere y'ivyo byose tubanze tubaze DR atubwire bashira amateka nyakwa bashira amateka bari ngaha mu ngoro y'inama nshinga amateka. Murakoze mwubahwa murongo ibikorwa by'uno munsi kumpa ijambo. Abubahwa bashinga amateka bashashe muri kano kanya ni 109, babiri bafatiriwe kandi barabimenyesheje. Murakoze. Kandi barabimenyesheje nta procuration batanze. Egome tuca tuzibazanira barazisize. Murakoze. Nk'uko rero amateka bivuga, igitigiri c'abanyakubahwa bashiye amateka batera kuba bari ngaha bari kuri gutora muri aya matora tuyiyemwo, igitigiri kirakwiye. Ubu rero botanga cyo twita bulletin de vote kugira ngo abashaka kwitoza, ubwa mbere abashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'inama nshinga amateka babahereze. Nturinda kubaza mugenza uritoza, naje nditoza n'undi aritoza, hanyuma biheze turaza gutora utwo dupapuro zo bulletin, hanyuma bize ngaha. Twatanguye.
abashaka kwitoza muri ico kibanza cy'umukuru n'amashyiramateka abo muri protocole baratembera batore izo candidature amabazizane honorable naruvukanye zeno. Murakoze mwubaho murongo y'ibintu bikorwa karako muvuze ubunyene nagomba ndabakeureko kuko titwotora amabirito do vote turamenya abakandida. Murakoze. Turayindiri amakandidature ko ziza supli ferme protocole barazitora ngaho bazituzanire. Honorable Dabirabe Geraz. Murabaze ku mijambo ni question de modalité. Ni tuje hano byose bateza kwa babiteguye ni baduha utwo dupapuro twandikeko hanyuma tubabahe ubwo namwe muce mudekuya murabe les candidatures nivyo honorable Zeno asa n'uvuga nayo muvuze muti abantu bashintoki hejuru oya sinavuze gushira hejuru murumva rero ni baduha utwo dupapuro twandikeko hanyuma muhejeje ubwo kandidatire muzironse ubwo muraheza muce mumenye ibyo mukora protocole ngo banamapuro baje bitwaje badupapuro biyandikeko. Si bulletin, ça m'a bulletin mubaha. Turindiriye abo kwa DL baduha udupapuro twitoze